ico gihe mwebwe mwari mufise bantu benshi cyane batumviriza mabumviriza kumurusha kukurusha Bface cyane arabizi nawe nyene no kuvuga rero ico gihe we yashaka reko badugira twamumviriza niko uri kurabivuga nico ya nicara kize nawe kibubaza bikubwira nawe yo kwemera ko yabikoze kugira so mubaza azokubwiye kese ahisemo kwibeshera ariko arabizi arazi yuko yashatse kubadugira nani narazi ngo hari ikindi ngo ariko aragira impanuro ari impanuro urumva za mushikiwe yashizemo ajya canke areka kuvuga iya ngoma yayikoze kugira mwebwe abadugire nebo Tamatike amafu. Nka kujyamwe yabari imbere ko mwambara abapocket n'amashane. Nawe just to yati kizwa Bface nizo oya yo bari marketing. Nibyo nakubwiye yo ivyo umutima ubikoze nuwo kwimenyekanisha kurusha ko uwo muntu yokira. Babitahura neza biratandukanye. Ariko urifuza ko Bface ho mukizwa. Apana we gusa N'abandi bose bakadukurikirana boba bateremera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icagutsitaje mu ndirimbo ya Bface cyariki Bivanye n'amajambo ari mu ndirimbo. Ucansita oya bo sinicansitaje carantwengeje gusa kwera. Navuze ngo bakobwa ngo hari ibintu yavuze ko ngo by'abakobwa nkaca nibuka yuko umukobwa bari bakundanye ico gihe ndamwibagiye w'inzobe guca menga afise iginyo rimeze ukuntu. Twabana nabanko ngakaba nkahajya kandi yari umufana wanje uwo muntu wiwe uwo mukobwa rero ndimva ingene bigiye bivuza amakaba nta nahereye kuri wowe wiwe nyene yavuze ko umukobwa ameze gute oya yaririmbye muri ryandiri avuga ko abakobwa bameze gute kuko jewe ngo ntarahinduka ngo abakobwa ari kwa kundi hanyuma ruca nibuka yuko uwo muntu w'ico gihe aramuzi w'inzobe yaba nkajya jemba nko ngaho tirero nimba bwa bundi ku bakobwa nari meze uko nari guhera kuri wowe wiwe kuko yari umufana wanje cyane yavuze ko mwambara iminyororo iminyororo naravyisa amashane iminyororo mwizosi nka kwakuye irya ni company imvugo yiwe afise imvugo nyene urabiza abantu bose afise imvugo yiwe nano umusheri we yarameze gute sheri wimwe aramuzi n'ubinzobe reka tubi aramuzi ntiyari bwahinduke nawe ntiyari bwahinduke nawe nico gihe arabize umustar muri Eglise nico kimena handi kuba mfati umuntu yabanze ko umustar aba ari umuntu abantu barabira kwa kure cyo mvuga nto urubona ko umustar nyene acisa ahantu abantu nyene bamuraba ukuntu rero no muri Eglise usanga ari uko abakumenye barakuraba bumva umenguri bumva umenge inyene uri haruhande umva nta tandukaniro nini cyane gose tahandi kiretse gusa ko muri Eglise mamaze kwica pastor ariko arigisha pastor niwe muhanga amaso ariko umva azara bamwe nyene bakuraba nyene uko nikikiri gutsitaza muri Eglise bivanye n'izino office muri Eglise bivanye n'izino office bo aho hantu cyashika nyene abantu uko nabivuze bagufata bacha gufata ukundi kuntu mengo numeze nk'aba mve nyuma shetani mve nyuma bwira baba kozi bawe bamve nyuma I'm a son of God I'm a big spirit yeah mbeku ndondera kanduzi kutambona kugumugerageza kumendesha tupazoka shetani we na shetani ya wawe mbe baba kozi banyu bari he Let's go bro. Let's go. Bandanya brother. Let's go. Ocha baza kurira ibindi. Twende. Let's go man. Bandanya kuzwa TV. Let's go. Bandanya kandi icare mwegisha sinkiri wawundi. I'm a special man sinkiri wawundi. Icare mwegisha sinkiri wawundi. I'm a special man asase wo si sinkiri wawundi si. Yeah. Sinkiri wawundi yarabohewe mu mwiza. Yarabohewe haganzwa no mwiza. Nahinduwe kuba umuco nacitse icare mwegisha sinkiri mu mwobo. Ndamukunda jewe ndamukunda Yesu ndamukunda umwami ndamukunda yeah
Peace one to everybody. My name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagatserero. Hamuda kubwira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Ready it gentlemen. Kon like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Muri kiganiro atwabwiza kuri show. Kiganiro kigwa akajyo keza. Akukumenya amakuru y'abastar. Akukumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. My name is Radio, kuri kamera kumwe na Elfred Carf. Ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Wagwana my people, by the way ndakutse neza yuko hari jewe se wa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa. My name is Radio, se wabo wagwana. Yes, uno munsi muri tubabwiza kuri show twaje kuraba umwe mu bantu bavuga neza yuko bakoze amateka menshi muri industry ya 257 industry ya Place 257 hamwitwa gute G Romono zumuzi kuco byuma vuza ko konyene G wagwana brother. Salama salama. Ko fresh. Safi sana. Ko mikoro ya kamani wagwana. Fresh. Iri on. Iri on. Okay. Brother. Ko fresh. Safi sana. Turi mu bwami bwa GN. G made this house. Navuze ngo G. Hari abatata icyo mvuze me. Aba nahejeje me. Vuze G. Ni code. Ni slang. Yeah. Kanda ite slang G. Muri nibyo cyamenye icyo mvuze brother. Sasa uko fresh lakini bro. Mimi niko safi sana na wewe uko safi? Bana I'm so good brother. I'm fresh ndibaza urabona ko maze simeze neza none. Meze neza. Umhaririza none. Yes, turi kumwe na GN turi mu bwami bwiwe turakora iki beat mu kanya brother. Dukora iki beat none. Turagikubita kwe tugikorere nga ku muntu wacaye mu mashini hose kiraje. No ku muntu wabikora? Kera. Dukora iki umuntu wabasikumva. Let's go. Ndaguhe uriStar rafisi. Ndayifise. Simusha ndaguhe gira style ndaguhe yo school ndaguhe. Okay ubitimi aba flow bakoze wa TV ma flow basi weje ndaguhe beat ma flow beat je yali old school mbwira trap mbwira wejako. Okay mandi begato wumve ucyumubitira beat ochinjazo bandi mone automatic. Yeah, we call boy nigga abafise mani wayumvise ndo cyagari. Oya reka tuwada. Okay okay ndakurikira base ndakurikira. We call boy nigga abafise mani banks yari red uri abashika cyagi koko kigakugaje sinenya byinshi nenya bike byo tuma nkira none maniga one bro. Oya naje ndatanga urushiremo. Let's go. Yeah, we call boy nigga abafise money bank yari radio laba shika cyagi koko kigakuga je sinenya byinshi nenya bike byo tuma nkira byacu ntinya ngumira hasi byo bikube wagwana ma bro ni turi muri stu like ko fresh lakini brother Jenny fresh ni top. Sasa umunsi wagenze gute kuri GN bro? Umunsi wagenze fresh tuvuye mu bintu by'amata baratuzi ibimaze kugenda nabi kugera kuri aya masaha kuri GN nibi Emaze kugenda nabi nuko hari ibintu tutaragerako. Ibi utaragera byinshi cyane ha. Ibihe brother ndashobora nk'ibintu bine utaragira kuva mu gatondo gira right now ibintu utaragira kuri no. Kuna musi gusa. Aho no musi ndiko hari gahunda zibiri hari umuntu ariko arantevye atarambwira ngende tubonane. Ibintu by'imicana amasaha. Oya ni vyimviro. Abantu bakunda imana abantu bakunda imana ntibakunda amahera. Boreka kuyakunda gute kandi jambo gima bivuga ko amana hariyo byose. Oya yuga. Ihajya muri Eglise twakura amahera twakura umugisha twakura byose. Burya uwo muntu baramubesha. Hari abantu bavuga yuko umupasiteri akora aramakosa. Babeshe kandi ngo nupigishije. Oya Paulo yara ishona amahema uwo mupasiteri baramubesha. Bakuzi ba TV baravuga ko umupasiteri w'umubosi ntabaho. Umusaza ngo condition z'abapasiteri n'ugukena uwo baramubesha nagende kujyana nukeye ukenye ucugira ishavu honyene. Oya ahubwo ari umuntu akenya aryoherwa. Umupasiteri niho kuvuga ijambo ry'Imana gusa. Niyo mpamvu bamubona kuri Eglise ngo bacaho bakira ngo amazi yo kubamo. Nene bagume mu rusengero. Sawa umupastori kuko agiye kurondera cacumura. Agiye mwara ari misengero ntacumura. Oya kwera guma avuga ijambo ry'Imana ntacumura. Abache numva kutaratahura umuntu reka ndaguhakarura umuntu numushaha umuntu ni mwemu yambaye umushaha iba mu mubiri
umuntu ni mwemu yambaye umushaha iba mu mubiri. Umushaha ni ucamwo vya bintu vyo ariko uravuga vyimviro bibi vyiza tatati patata aravyumva ishari kuryoherwa urukundo canke urwango n'umushaha. Imwemu nivyo irashaka kubitacumuye ariko umushaha uracamo ibintu bitatumberereza ku murongo. Rero umupastori naho yo bari mishengero ntashaka kubura akantu kabi uwo tumunamushavuza abazi naho n'umupastori bashavuje. Jene nawe ntakiri kwa kundi iminyororo mwizosi nka kwako wagwa abani babajama rero Bface yavuga ngo baza gusenga n'amashaneti ngaha amashaneti umuriyoni mwizosi n'amapocket ageri ino ku mavi nababajama nibo Bface yaririmbye ngo bagenda muri Eglise bambaye amashaneti n'amapocket yari icanganyije ashaka hit ntabishasha ngo n'amadread yashaka hit ntabindi inde yashaka hit urya nyine inde urya Bface urya nyine sasa brother none bijye Bface yaririmbye byari byo nyene mwagera muri Eglise n'amashanete n'amapocket nyene agera no hasi amashanete nari inde ubu ndayambaye ngi je baza batangora ngo mwagera muri Eglise mwambaye amapocket na ba mushindi aba pocket ya Bface yari arafise amafoto se ivyo bintu mwagera ngo mwambaye ngo amapocket agora bakwiye kubyitwarira arafise ivyemeza yaramaze gufotora umwe mwarimo kwiye kwitwarira Bface yaramaze ariwo yafotoye yo kwerekana ifoto se yari nzabiririmba no kungira yabibonye nawe kuririmba n'umuntu aho no kwa Lojante abantu bashaborima nzoja ne studio kwa Lojante ariko nagukurira ya mabiti bazoyakura yo mugabo sasa wore muri aka kanya oya kwa Lojante nta ngoma zovayo ingoma zikomedi oya mana zikomedi none okura ingoma zizima kwe wajana muri competition aha aho ciye uzindirimbira ya kera yari ndirimbira baririmba taja muri megeza aririmba yo mutipara mbe no muri Zimba burayibuka batamba ukuntu hariho n'ingoma ya Taylor 6 aho bayivugira ngo indi rero konyene mugabo usanga nyene ari ya comedy ari mboya usanga ari impamvu yaremye ingoma nkiyo Taylor 6 mugabo no kuvugira indi hera ruko nyene ari nje tumabana ngo ndabwira ati kuririmba no uburenganzira bw'umuntu wese ashaka kuririmba ibintu byose yumviri ariko suvuga ko ari ivyo nkuba umuntu avuze ngo ibiti ngo biri mu kirere ngo bigende ngo mizi yavyo ngo iri mu kirere tukabirimba indirimbo ikaba hit ivyo cyane ariko dusunyumba gatoya brother bakoze ba TV kumbure Bface ushaka gusanga yarafise ide kuko mwe mwavuga ko mwakijijwe panako nta mwegeze avuga ko yakijijwe yavuze ko mwakijijwe ariko akabona ingeso ni zazindi kuvuga ntimuhinduka no kuvuga ya mapocket ni yandi ya mashanete mwizosi ni kwa kundi usanga Bface rero yaciye bimubaza avuga ati ibi bintu reka ndirimbe kumbure ndabe ko boca babiheba na gato wewe ushaka umuntu ahinduka ucuja muri studio wewe reka ndagwakaro iyo mere wawe canke sister wawe yakoze ikosa ucuja muri studio oya urashobora gusanga yarabahanuye yaraberesa kumbure GN nta na gato ahubwo nakubwiye urya yaza kudusaba ibintu je personnel yaza kusaba ndamufashe kwa ndi mu producer nabaye mu producer imbere yiwe yaza kumfasha ndamufashe ko ataburyo yabafise bwo kuja muri studio turashaka kumufasha na system besh kwa turafasha arimvye benshi ataburyo abararonka yebwo kuvuga kiyagiye Bface ivyo byo guhanura uri kuravuga nta vyigeze biba birimo oya kandi nawe narabizi uyu mubajije bikubwira uvuga we mwahuje gusa no kuza gusaba service twari mu miziki gusa yapa kana kweri ngo vyo nk'ubu noza ngabwe ngo brother ngo urabona ngo hariya ngo ifungura abe ngo nta musi numwe reka mose kubona ijya ndirimo na bamushinzi mwayakiriye gute brother kuko banavuga neza ko nimba ataguhanura kwigeze kubaho mbega byabaye byiza kuri mwebwe cyari bimeze gute brother indirimbo jewe kubera mazi gihe mu miziki natawe yo yarondeye ingazi nyene yararondeye ariko arondera kuntu abantu benshi bomwumviriza ko hana twari dufise abantu benshi batwumviriza rero yarashaka abantu bomwumviriza niyo sobanuro yonyene wait icyo gihe mwebwe mwari mufise abantu benshi cyane batwumviriza mabumviriza kumurusha kukurusha Bface cyane arabizi nawe nyene no kuvuga rero icyo gihe we yashaka reko badugira twamumviriza niko uri kurabivuga nico yanicara kize nawe kibubaza bikubwira nawe yo kwemera ko yabikoze kugira ronke so mubaza zokubwiye keze ahisemo kwibeshera ariko arabizi
arazi yuko yashatse kubadugira nani narazi ngo hari ikindi ngo yego aragira impanuro ari impanuro urumva zamushikiwe yashizemo ajya canke reka kuvuga ya ngoma yayikoze kugira mwebwe abadugire nubwo bayita basi ni marketing ni nkuko novuga gutese nkuko novuga nk'uburo TV yoba ifise abantu benshi bayikurikirana hama gacamuga ati gacanza nka tuka Roy TV ati Roy TV yarandondeye dukorane ndanga Plaza kintu kishakiba abanywanyi bose ba Roy TV bacaza kumviza ico kiganiro canje ati we Roy TV arakuronde uranga baca bagi kuvuwa musinye nabo batari banzi cyo banyumviza baca banyumviriza ati bwo ndi wa murashaka kuba kazi nivyo romva ni ibintu bakoresha ni n'uburyo bwa marketing cyangwa bwo kwimenyekanisha ariko muri kote negative rero wayabukoresha muri kote yo ngo ariko arahanura abantu cyari kwara ariko arahanura cyangwa ariko aravuga ibintu bitagenda neza ku bantu kugira abo bantu bakurikira nabo bantu bashobore kumumviriza ya niyo marketing kuvuga ico gihe Bface byamubereye amahirwe cyane no wabibonye none se kandi ndimbo yo imba yitwa iyo ndimbo nyene yaratumye abantu benshi babise ko yari nka polemique yabaye hashtag ba polemique ama abantu batari basanzwe bamuzi baca baramumenya sasa brother twinjire mu buzima bwo mu rusengero bega mu buzima busanzwe nyene bijya Bface yavuze niko usanzwe mubikora mu rusengero de nabamushindi mugenda n'ama pocket n'amashanete bimeze gute oya kwanza uri kuravuga ntidusengera hamwe ico nico ego ariko yambagije uzurambaza uzurambaza personnel kurande gwiwawe rero basi nka GN bijya Bface yabaririmbye ko bega ni bikuri mugenda muri Eglise mwambaye amashanete canke n'ama pocket Chanete je nambaye kuva kera kuva nkiri muri Sunday school narayambara je parcours yanje kwa nasenze Sunday school nga kuri Vivante ndavuze ingoma El Shaddai ndavuze ingoma kuri Gerison des Âmes ndasengera kuri Life Center hano henshi namye ndayambaye nta bishasha numva yo baravuzemo gusa ico cha pocket sinza hano yagikuye kuko nta pocket Jendi baza ko atamuntu yigeze abona mba nambaye impuzu ngo abone ngo nk'umwakaro ndiko ndatambuka ngo acabona gahuzu ko munsi nambaye ipantaro muri Eglise apana no muri Eglise no mu buzima gusa busanzwe wapi canke Bface yarakubonye muri Eglise acarabirire nta na gato bijya nakubwiye ni ibintu ushaka kuririmba ku muntu bavuga ngo tukana gutorera we ariko yarafise target yiwe yarayigeze ko ariko wenye n'umubya ati turondera ifoto imwe y'ivyo bintu ntayoronka Bface ntayoronka ijambo rimwe rivuga ko yababeshe bo jana ko mvuga kuvyi wanje kuvyo baravuze ijambo rimwe kuri wovuga ko yakubeshe kuri ivyo vyama pocket kwa biravana ariko nisobanuro we aha pocket gusa ico nzi nta sobanuro nima yiha ni yabivuze kubera azi ko ari byo abantu batahura nta kindi usanga yaraguhaye impanuro kanka wa mugabo nta na gato wa ubiriza ntiyari muri place yo kumira impanuro ico ni cambere cyo kandi impanuro ntibazitangira kuri mic bazitangira nakubwiye n'ubu nibafisa boss nibafisa canke bacuti biwe canke iki hari urumva yagiye yajya mu kiganiro ngo muri aravuga ngo urumva ngo umukuze wanje ngo kunuku nta musi numwe ngo ariko aramuhanura canke ngo abishire mu ndirimbo nta na rimwe cyo tumucume yarege ni marketing izimpanuro ya sasa brother twigire mu rusengero mbega biremewe ko umuntu yambara pocket mu rusengero canke amashanete biremewe na pocket oya naesa chance ushatse vuga ngo biremewe donc biremewe mu rushengero kukuntu genza imana mu rushengero hemewe yuko abantu bose baja kuba mu rushengero saha abantu batunganye mu rushengero nana abantu bagenda gutunganirizwa none batagiye mu rushengero baca baja he ukuvuga ziyambaye pocket ya makito ivyo ari byo byose no si mwe muyera jambo ry'Imana n'ububasha buhagakiza ubwumvise bwo bireme no kuza muri Eglise ama ufisa amatatuwaje ego byose ahubwo bari bakwiye kuza bari kwaratura ahubwo bose nibaze none babwiye ko murushe none muri garage ajayo imiduga ikomeye cyane nivyo ntaratabu yaje yapfuye niyo ahubwo nibaze none Yesu ukuvuga reba Kristo bave mu rusengero wavuze ko uzija mu Imana yavuze ngo nazanye niki ige bamubonye ari kumwe n'abamara ariko muri Bibiliya biravugwa ko Imana yavuze yuko kizira gusenga igishushanyo ntukagire izindi mana mbangikanye mu gihe umuntu amaze kwishaka ko tatuwaje abahinduye ikigigwa mana ciwe tatuwaje kandi birivuga ko neza ati ntukagire izindi mana mbangikanye ivyo iyo uwo murongo ni muremure cyane ni munini burya
hariho n'abantu usanga nk'akarero no gufungura barabigize ikigirwamana rega niyo mpamvu umuntu ashaka kugira numva oya yashatse gukura muri iyo aspect yuko mengo ngo tatuwaje gusa ngo nisha kubera ikigirwamana oya hari abantu n'imiduga yababereye uko kariyere yo kuririmba yababereye ibigirwa umva ni byinshi cyane rero umva rero uciye uvuga gusanga kuvuga ngo tatuwaje oya hari nk'ushaka usanga bayimushiriye ko atabiza akiri umwana babizi oya nta muntu ashaka tatuwaje akiri umwana reka oya reka cyangwa bakamutobera ihereni atabyatsi ihereni nibisanzwe none bagushyira ihereni biretse kubishiramo biraziba ubwo tatuwaje kugira iveyo biragoye oya hari ibintu bunye bifuta amatatuwaje kabisa imbere kuri tuva ku vya Bface on the floor n'aba bajama ku ruhande rwawe shaka kugira ubutumwa heza Bface ubutumwa sinubu ubutumwa nimba taravuga ntari muri position yo kubantu ico cyambere cya kabiri nimba tarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubwingo bwiwe namwakire niyo no muha akizwe rero urifuza ko Bface akizwa abantu bose jambo ry'Imana ngo ukwifuza ko Imana uko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ukuri kose Bface byakijijwe yoheba ajyama kumega nabanye namara amapocket Ebyo just byo navuze wumvise ngena kubwiye twe mu misa ni garage we arazi uko nyene ni fresh amijambo y'Imana ni ryo responsable yo kumuhindura kwa nta muntu ahindura ubundi hagira umuntu azo kubesha aya hagira umupastor azohagarara imbere ngo urumva ngo ukuntu ijambo ry'Imana n'ububasha ubyumvise ukagize rirashaka gutuma ibintu bihinduka ariko nta muntu nawe rero kugira kizwe genda umwandikira amaflo tamatira amafu nka kugira ngo yabari imbere ko mwambara amapocket n'amashanete nawe just to yati kizwa Bface nizo oya yo bari marketing nibyo nakubwiye yo ivyo umutima ubikoze nuwo kwimenyekanisha kurusha ko uwo muntu yokira babitahura neza biratandukanye ariko urifuza ko Bface ho mukizwa apana we gusa bose bakadukurikirana boba bateremera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo icagutsitaje mu ndirimbo ya Bface cariki Bivanye n'amajambo ari mu ryandirimo. Ucansita. Oya bo sinicansitaje carantwengeje gusa kwera. Navuze ngo bakobwa ngo hari ibintu yavuze ko ngo by'abakobwa nkaca nibuka yuko umukobwa bari bakunda ico genda mwibagiye w'inzobe guca umenga afise iginyo rimeze ukuntu. Twabana nabanko ngakaba nkahajya kandi ari umufana wanje uwo muntu wiwe. Uwo mukobwa. Rero ndimva ingene bigiye bivuza amakaba nta rinahereye kuri wo wiwe nyene. Yavuze ko umukobwa ameze gute? Oya yaririmbye muri ryandirimo. Avuga ko abakobwa bameze gute? Kuko jewe ngo ntarahinduka ngo abakobwa ari kwa kundi hanyuma ruca nibuka yuko uwo muntu w'ico gihe aramuzi w'inzobe yaba nkajya jemba nko ngaho rero nimba bwa bundi ku bakobwa nari meze uko nari guhera kuri wowe wiwe kuko yari umufana wanje cyane yavuze ko mwambara iminyororo iminyororo yaravyise amashanete iminyororo mwizosi nka kwa kundi irya ni company imvugo yiwe afise imvugo nyene urabiza abantu bose afise imvugo yiwe nano umusheri we yarameze gute sheri wimwe aramuzi n'ubinzobe reka tubi aramuzi ntiyari bwahinduke nawe ntiyari bwahinduke nawe nico gihe arabize Yesu ko rekubwire turi mu bwami bwa GN avuga neza yuko tuza kuyaga byinshi ku muziki wiwe navuga ko no muririmbyi akaba no mu producer avuga ko azi umuziki kuva hasi kugera hejuru navuga neza yuko hemba wifuza gukorera ibintu GN nibaze muri Gmedi House wagwana kora imidi itandukanye aba beatmaker batandukanye ama afrobeat ama dancehall ama piano trap drill old school Maybach nyinshi cyane amazuke ama style ama cover ama style ama gospel atandukanye ama funk ama reggae those turaziba yakijijwe jyaye jewe ni kera cyane kwera ari nkiri nka 2005 Shakira umbwire ubuzima bw'umustari muri Eglise bumeze gute ubuzima bw'umustari muri abantu benshi biyumvira umustari muri Eglise aba yicaye ahantu ha wenyene bamuye intebe ya wenyene ndashaka kubwira ubuzima bw'umustari muri Eglise kuko navuga neza yuko izina GN ni izina rikomeye muri industry ya plus 257 izina GN ni izina rikomeye mu muziki wa 257 umustari muri Eglise mu rusengero bameze gute umustar muri Eglise nico kimwe n'ahandi kuba afite umuntu yabanze ko umustar aba ari umuntu abantu barabira kwa kure cyo mvuga no urubona ko umustar nyina acisa ahantu abantu nyene bamuraba ukuntu rero
no muri Eglise usanga ari uko abakumenye barakuraba bumva umenguri bumva umenge ingene uri haruhande umva nta tandukaniro nini ya cyane ghost ahandi kiretse gusa ko muri Eglise mwamaze kwica pastor ariko arigisha pastor niwe muhanga amaso ariko umva hazara bamwe nyene bakuraba nyene uko nikikiri gutsitaza muri Eglise bivanye n'izino office muri Eglise bivanye n'izino office bo aho hantu cyashikanye n'abantu ko nabivuze bagufata bachaka gufata ukundi kuntu mengo numeze nk'abandi ariko bon nta kosa abafise ko urumva niko umustar kujya nyina bivuze umustar niko bameze ariko nibaza yuko muri Eglise tuba twaje babyita gushengerera umwami w'abamari we Yesu Kristo rero nibaza ko bakuye nyine gato cyane gose kugabanya paraporo yuko muba muhuriye handi hano hanze sino ariko navuga ko arako kantu konyene ibindi navyo nibisanzwe nyine umustar ahanageza bari different naho bandi bantu abari different gutereye abastar nubizi nyene umustar nyene kubera ukuntu abazwi akantu kose agize umengo kari special nano umustar nawe kwambara ibintu bibi umengo nyene cumengo yabiteguye kwa abantu baba ariko baramuraba kabisa abakuzi ba TV baza uravyumva n'ubuzima bwo muri Eglise ambega birakorohera kwa muri Eglise nka GN jewe kubera nzi kiba kinjanye biranyorohera kwange nangize kumviza ijambo ry'Imana present worship hanyuma nkataha nkashaka gutera inkuru amankitahira hari n'abakizwa ngo kubera abakobwa ngo muri Eglise ngo n'abakobwa beza muri Eglise ari abakobwa beza ahantu hose ari abakobwa beza gusangira muri Eglise niko abakizwa ngo kubera abakobwa hari abasani bakizwa ngo kubera abakobwa bakurikiye abana babigeme muri Eglise byoshoboka ko hari abaza mu rusengero baje kurondera abakobwa birashoboka iyo ngico gihe ngo na Bface yaraza gusenga none wumva byo rozo cubimubaza bijya baravuze ngo yari aririmba uzoca umubaza nawe nari inyishu zimwe zibashaka kuba Bface cuzitahura waramubona muri Eglise Bface kuri life center namubona yaraza gusenga Bface yarahumiriza nyana gasenga mu mavando yasi nabandi ko sinamwita ivyo yabarimo kwa je ngiye mu meza amaye gusenga personnel hama Bface we yaza gusenga ko yavuze ko mwe mwambara iminyoro we yaza gusenga yambaye gute nizijya style nyene zijya ziwe n'amashanete nawe nyene nizijyanye umengo na mashanete ari bwaro yari zijya style ziwe nyene zijya kabisa abakozi ba TV ubuzima bwo mu rusengero nk'umusaruro avuga neza yuko hari beshi bahora mwibaza ati mbega umusari mu rusengero ameze gute bega GN shaka uduhe ishusho ya GN muri Eglise after y'umuziki after yo kuba uririmba no mu producer mu rusengero uri umuntu ameze gute je mu rusengero mbandu umuntu nyene ari focused kumviza ijambo ry'Imana mariko ndiga basi ninko no bandi mu ishuri yo ndi muri Eglise mbonye igicapo n'icyo umuntu ari mu ishuri ari mu ishuri mariko kumviza ijambo ry'Imana donc mandi serious cyane urabi nko muri Eglise oya mandi serious no kumviza ijambo baza abantu banzi mandi focused icyatumye ukizwa nikiye nibo byibuka neza cyatumye nkizwa hari umugenzi wanje twaririmbana twarapana kuri El Shaddai no yambwiye ubutumwa bwiza bona yisanze njya muri Sunday school ko nafukuriye umuryango w'abantu bakikijwe papa mama dukurira muri Sunday school ariko sinazi gukizwa icarico rero naje kubimenya urumva nkuze ndi kumwe no mugenzi arambwira ubutumwa bwiza arambwira ati kawaida ntushobora kuba umwana w'Imana cyane ntushobora ico bita naître de nouveau ntushobora kuvuka ubwa kabiri navyo numva bitabereye muri Yesu Kristo no musi rero naciye mfata icemezo uwo musi cyane avuka ubwa kabiri umugenzi wanje caransengera hama mu nyuma ndabatizwa nuko kabisa let's go nk'umuririmbyi brother twigire man let's go let's go brother nagwaye beat biranga bana beat kubita let's go yeah mvenyuma shetani mvenyuma bwira baba kozi bawe bamvenyuma I'm a son of God I'm a big spirit mbeku ndondera kandi uzi kutambona kugumugerageza kumendesha tupazoka shetani we na shetani ya wawe mbe babakozi banyu bari he let's go bro let's go bandanya brother let's go ocha baza kurira ibindi let's go man bandanya kuzwa TV let's go bandanya kandi icare mwegisha sinkiri wawundi I'm a special man sinkiri wawundi icare mwegisha sinkiri wawundi I'm a special man asase wo si sinkiri wawundi si
singiri wabundi yarabohewe mu mwiza yarabohewe ahaganzwa n'umwiza nahinduwe kuba umuco nacitse caremwe gisha singiri mu mwobo ndamukunda jewe ndamukunda Yesu ndamukunda uwo mwami ndamukunda yeah Ano musije naraja mu birori ibirori ma concert yabasana sometime ndashaka kuja yego byose kwaje ndi nakubwiye ngo nkora imiziki kandi nkora imiziki y'ubwoko bwose rero imiziki ni domaine ndaja kumviritsa endo nsumwanya ndashaka kuja nkumviriza imiziki igeze imiziki yacu aha canke yo hanze aho igeze hanyuma nkagira connaissance ya uraje muri boîte wapi ndamaze kwijamo ariko wapi boîte GN nta boîte njamo kwe iyo ubonye umuziki ndavuga reka tuje muri Sekira gatoya iyo ubonye Sekira ukabona ba Bface ba Dramati ba Kiriku ba D1 kora amahita ariko arazunguka igihugu cyose ntibituma mba wova muri gospel ugasubira muri Sekira nkasubira sinigeze Sekira je sinigeze muri Sekira je basi ntibituma mba ko wova muri Sekira ukaja muri gospel ukaja muri Sekira wapi nta musi numwe nta musi numwe kweli hiti kubera ukavuga ati hitting kanaje nkore Sekira kugira ndaye hiti ni nk'imodoka hiti ni nk'imodoka ikija ari nshasha bakivanye muri poro yirindira imyaka 5-10 ariko hariho hiti dapfa hariho mwebwe nyene abasani muvuga ko hiti hariho hiti dapfa ego hiti nipfa kubera irahaguma ariko ubushuhe bwayo nawe narababwiye ati ukifise hiti rero raba wegeranye ivyawe kubera hiti ni nk'umuduga nabivuze ndabu enjoy no kuvuga u profit muri bava vyita go profitira mu kavuze kubera hiti ni nk'imodoka nabikubwiye ari shasha kazi uko imyagendera hapo amortissement ibiki kandi abaje izindi modoka usigara uyiraba ukavuga ati iyi modoka yanje kumengo ni yakera kandi ubwa mbere wayiguze ari kumwanya kumasoko izindi zishashwe rero nje tuma hiti sinova ngo muri gospel ko je sinarimbye gospel ngo kubera icambere hit naririmbye gospel kubera niko Imana yampamagaye kugira nkore donc umurimo wa donc muri izi style bo baririmba bagashiramo ajyandi majambo je nshire mu jambo ry'Imana niyo calling yiwanje sinza abandi aho nivugiye kuri party yiwanje hari abantu maze gukizwa kwa indirimbo zawe cyane benshi bakurunda bavuga ati man je ndakijijwe vraiment benshi bakashibira intahe aba mama aba papa bakaza aho nicaye neza ti wewe uradufasha cyane imitima yacu abandi bakamagara twe dushaka kwakira Yesu wamuwavuze abandi ti dufashe turamaze kubona ko uravuga ijambo ry'Imana ko aririmba ni benshi ntahe ni nyinshi rero nabana bakizwa kubera abana anoni burika gute nese ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana kubera amahiti bagapfa bishaze kuvuga gufa bishaze kuvuga gufa ukunda to like kuko ugiye kura mu star n'umuntu abakunzwe cyane banavuga neza yuko nkuko bivyati muri Eglise mu star abari umuntu nk'abandi ariko then hari ikintu kidahinduka ko bagukunda ayo bategerezwa basanga abana muri Eglise baragukunda sana bivaye no kuri umustar bivaye no bitegerezwa uyu umustar nuko ubukwiye ukuntu Yesu nubona ko bamukunda ni kawaida ndashaka mbwire ukuntu ragute rujya rukundo rw'abana mu rusengero kugira ngo ntave honona abana bo mu rusengero rw'Imana no naje si dumwono nyine ukuntu ragute ukuntu ragute rwa rukundo kugira ngo kuri controller kudazi just suicide abakobwa tezo gukunda ari benshi kubera ko usanzwe usizina usanzwe unu n'umustar uzwi cyane ndashaka mbwira ubikuntu ragute kugira ngo have honona abana b'Imana ni jambo ry'Imana gusa jambo ry'Imana ryo rishaka gutuma ibintu byinshi bidashika mbega iyo baje kuduraga ari benshi ko ndazi ko bishika bakakuduraga umusaradraw iyo bakuduraza ari benshi bigenza gute kuduraza ari benshi ega kudragwa nibyana kubiye kudragwa no gukunda biratandukanye iyo bakuduraza ari benshi abantu bose bo kudraga icambere cyo nguce umba wabakunze mfatiye kuri urwo rundi rukundo washatse kuvuga kandi si munoza ugiye kwa gukunda ni nkajya nakubwiye vya hit hari umuntu ashaka kwa gukunda kubera ahantu hose aciye aguma yumva barera akacafatiraho kukubwira ariko byose urukundo nubayita umushuhira bari umushuhira biramaze gushika GN agakunda umukobwa ari nzu ari biramaze gushika GN agakunda umukobwa arenze umwe ukunda umukobwa arenze umwe oya haruza mu ndana abakobwa 10 5 oya izo capacity je sindigira ntiziranshikira ntibiraba abatwa sumira afite gikorwa gishasha bagira dutemo amapiano kaze
yeah Bega amapiano mu senga batamba gute yitwa Simusha barafise ukuntu bayatamba nyene no dance se batamba gute vya bindi vya Diamond oya ibigo byo kugira amaso gute oya ya panu niko batamba muri Eglise batamba gute oya hari izindi ntambo zayo za mapiano ushaka gutamba zita novuga gute ushobora kwezesha mugashira ariko nkazirya kubera kwatawe igituma bazigira zirya z'amaso ari ibindi bintu urumva uri ni ngombwa ko uca ushaka kugira guca uri kuraba hejuru nkunda ashaka kugira guca ndiko ndaraba hejuru ndiko ndaraba umwami wa Yesu Kristo niyo signification ariko bitabura neza hari izindi signification rero uzimenye ziya no shaka uzitamba utamba izindi ushobora kuba ufitiye insobanuro ngo Simusha Simusha ntuhusha ntibahusha ntiduhusha kubera iki Simusha Simusha ni kubera abantu benshi yo mu buzima barakunze kuba bitiranya ibintu bahushije kawaida uhushije Yesu Kristo uhushije ibintu byose uhushije then kuvuga uhushije Yesu uhushije byose uhushije amafaranga uhushije byose bavuze byose ariko bavuga ngo the whole life uhushije itunga husha umugore hano ni itunga yega ni kimwe mu bindi none twari itunga hari amagara urabitaho hari abashafise itunga ariko n'ubufise amagara Orke vyose ni ubutunzi y'amagara bugwaneza abana beza ibiki byose umuryango mwiza rero uhushije Yesu byose ubihejeje kawaida naboro nk'ivyo bindi ukavyegeranya wemenya yuko wawushije uronse Yesu naho donc inumbero bayidomye ko niyo rero niyo provenance iyo iryo jambo Simusha donc na game yeho Simusha kwa na game yeho nyene utegezwa ku game then Simusha n'ubutumwa washatse kuzohereza abantu no n'ubutumwa washatse guhereza abantu bose na cyane cyane nkuko indirimbo zanje abantu bambe bategeza kuzumva kwanza n'abantu bavutse ubwa kabiri abana b'Imana hayamaro n'abandi bantu bose bakeneye kumva ubwo buzima bw'Imana turimo kugira bashobore kubwumva na nico ituma nkoresha imidiho abantu bose bashaka kumva ngo ntuzotangara ugiye muri boîte cyangwa mu kiraro ugasanga indirimbo yiwanje ikiravuga naho nyene target ibiri wera ubutumwa bwacu subwa abantu gusa bari mu misa canke bakijijwe n'ubw'abantu bose kabisa imbere ko turangiza gato adashaka ugire message umpera abakunzi ba Roy TV muri rusange n'abantu bakiriye Yesu nk'umukiza cyese nk'umwami wabo n'abantu batarakira Yesu umwami wabo ya muri rusange kwanza abanywanyi bose ba Roy TV muheze gwaho muri mwese kandi Yesu arabakunda cyane gose murabana beza mubandanye mugira subscribe mubandanye mugira ama comment muryohererwa ibiganiro kandi musupportinga impano z'abana b'abarundi kwa muramaze kubona ko abarundi bafite talent nyinshi cyane gose ivyo n'ibintu bidasubigwamo ariko barakeneye support yanyu kubemera kubashira hejuru donc kubemera no kubemeza abandi aho muherereye hose uravyumva nimba ufite umurundi ukunda bakukunde bose ukunda mwemeza abo bandi bantu muri kumwe baba nyamahanga cyo ni cyambere icyakabiri ko bose bamaze kuvuka ubwa kabiri canke abana b'Imana uko nababwira ko mubandanye muguma muri Yesu ngani waho ndiguma muri Yesu kuko nta kindi kibanza ciza cyo kuba matari muri Yesu ikindi naco ku bantu bose bataravuka ubwa kabiri canke batarakizwa nuko mwokizwa kuko Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo naho ushobora gushika kwa data ata mujanye kandi uhushije Yesu uhushije byose si vyitunga cyane by'amagara uhushije Yesu uhushije byose ko naho bironka byose umugani w'amabwirizwa ya kera niyo ajya 10 ya Mose uhushijemo rimwe 9 yose yacapfa rero uhushije Yesu byose bica bifa uronse Yesu naho byose ubu bironse ya kabisa reka ndagushimire cyane gose namwe ndabashimira wagwan my people reka tumushimire cyane GN yakoze kuyaga n'abakunzi ba TV yakoze kuduha umwanya ndibaza twayaze byinshi bombisemwo byinshi mbega wakizwe Simusha nibakizwe wagwana brother merci beaucoup yes bakoze ba TV kanda gushimire cyane remember kugira ngo uzuraraba professional interview kuri kamera comment FH Carf niyo tumye image uyibona imeze neza cyane niyo tumye sound uyumva imeze fresh sana ni muri kiganiro tubabwiza kuri show cya kiganiro akajya kweza ko kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati beg ivyamamare byacu ubibayeho gute by the way twari kumena GNG wagwana brother my name is Radio se waba promoter bose mu gihugu ata papa na mwana we love you so much wagwana